Mama Sheila ex madame wa Hamza Hamza muramuzi wa mujama kina muri TV twaramugendeye mwarabonye wiwe twaramuvugishije wiwe mesho atanga kumwe Isaac no oya nawe ivyo nivyo rusako vyiwawe oya gende turondere nawe Mama Sheila nawe twumva ivyo yapfuye na Dania ivyo yapfuye na Hamza witwa yuko uri umugore mukuru canke uri mwarahebanye ubabana n'umugore wiwe oya ndi umugore mukuru umugore mukuru yaranguye umugore kabiri abo yaravyemeye oya yaragikoresheje ubuvuzi wese navyemeye kuba tutakibana ndibaza mvuze uko baratahura kuba tutakibana sindi wa mbere canke kandi sinzoba no wanyuma gusa kwahukana n'umuntu uko mufise ibintu mudahurizako bitavuye ngo nukubera kanaka yaje mu buzima bwawe ahubwo yumvire gute vyahise nkakundana na Yvette mfise umugore cyageze gute gura kwanza muzenya Hamza ahuri na Yvette cyakenze gute je ntazo nigeze mbona kwanza nabibonye amaze kugenda ko bwa mbere yaragiye aragaruka yagiye kwanda konyira mu Yvette nyine sinzi yuko ushobora kuba waranamukundiye Yvette amahera yiwe kuko yari muri bijya bihugu by'abara bari kwarondera inoti bewe rero bishobora kuba warakwezwe n'akanoti kurabona kuva ukundiye na Yvette waravyibushe warahendutse wewe uri ngaha mu Burundi uri kumwe n'umugabo wawe muribaniye neza hagaca haza ubundi mukobwa avuye hariya muri Saudi akagutwara umugabo gute nakwegwa n'utuntu tudufaranga nk'utu n'umuntu abakenye cyane je ndakenye sava mugabo nkenye bisanzwe ibintu birasumbasumbana rero ntiwumva ko yakurikiye amahera aho yakurikiye amahera je ndakenye sava mugabo nkenye bisanzwe Safre oya ntizokwiruka ega na Yvette navuga ati nanjye nzomugumana bazokwirukana n'Imana yanje gusa ko yari kiri muri je kirakomeye nari byaha barimo ko bagize mariage ko bibanira neza mariage nta mariage bagize waho ngago ucyamuzanye Yvette nukubaka ntiyaje ku majaru yaje kubaka yaje kubana nanje nk'umugore wanje mbumugabo wiwe kwanza yabo barayigize ni affect kubera ariko banza kumbaza kwanza eri gurasa umugore wanje ukamubaza ati banemereye nikabite amategeko abigiye mbere urumva bakoresheje ingufu Yvette yaragutwaye umugabo siko urabivuga yagutwaye umugabo ariko naho umugabo wawe yabigize rumwuruhara done wewe nkawe rero nk'umugore mu rugo ugiye gukora iki ubushaka ndamurondere kwanza ushaka kurondera nde Papa Sheila agaruke mu rugo iwanje uzokoresha iki ntugende muri bya bido oya je nta ndamwe nzogenda chekecha abijya nugende oya je nta kintu nakimwe nzoja kandi ndazi kazogaruka Isaac TV Isaac TV nkuko mubibona ni Hodi Stars cyagero cyane cyageno ciwacu ni mwijoro nkuko mubi sometimes turonse umwanya turabikora mwijoro turonse umwanya turabikora habona turonse umwanya byose biba biraba in Isaac TV je nitwa Isaac Classic uno musi exclusive abandi bakunda ivyo bakunda welcome uno musi ngira ntemberere mama yitwa Mama Sheila cyangwa Mama Sheila uno n'umudamu nuwahoze cyangwa ni ex wife ni ex madame wa Hamza Hamza muramuzi wa mujama kina muri TV twaramugendeye mwarabonye wiwe twaramuvugishije wiwe mesho atanga kumwe Isaac no oya nawe ivyo nivyo rusako vyiwawe oya gende turondere nawe Mama Sheila nawe twumva ivyo yapfuye na Dania ivyo yapfuye na Hamza mesho bamwita Dania abandi bamwita Malela sinzi cameraman welcome ani mijoro rero ndagiye wiwe taratibu kugira turabe ingene biza kugenda of course akazi kiwacu karagoye nikoroshe ariko jambo mama ubona rero ngaha twinjira wait welcome turamugiriye Mama Sheila jambo papa ni sawa tu yes Isaac TV tuzatwashyize mu rugo abandi tutazi mu gitara kugira nizigende neza kwanza slow murabizi ucubahiro mu nzu z'abandi barakene cyane ko ari no mu ijoro turi mu rugo Odi Stars Odi karibu welcome come on Mama Alec ndabwisabiye ni sawa yibana ni sawa tumeze neza yego witwa nde Samir wewe nawe
Sheila Sheila nga Sheila hama nawe ndamutsa Enoki ndamutsa nawe Belitran nawe Ozaiva mukama mama Sheila ni sawa nichare okay merci beaucoup akunze Isaac TV nkayibonye rero tumaze kumushikira mama Sheila but Sheila rama ingofero merci beaucoup ma chérie ni sawa kana hewe ngaka Sheila rero Sheila yahaguruka kwanza cyuko sho mwana bakurabe baramutsa abantu hajya kuri televiziyo giro hi karagiye so nice mama Sheila sawa mukuri nisa neza ndashima kewe wicaye wenyine menga urakanya ukuntu wafunguye nafunguye suraberewe antuka ndabona mama Sheila antuka ni bien bon hodi uko bimeze mudutunge rona twagede mwijoro twari mu bindi bikorwa tutavuga dutsireka ko tunase umwanya reka ndampitire mama Sheila turatera inkuru gato kandi ndagushimiye vuma ko abanyakiri sawa merci ça comment vous êtes sonné amasoni fisi okay sawa en tout cas waberewe wicaye muhira nko mama nyene w'urugo w'umuryango ndabishimye Leila ni Sheila Sheila izina yawe irakunda kungora aho bana nande ndibana jenye bya vrai kweli so by the way mpaguye Isaac TV murabibona twashize kwa mama Sheila nguyu ngaha uno mwana wa Hamza umwana wa Hamza ben umwana kangahe umwana wa mbere okay umwana wa mbere mwamuvyaranye ryari 2018 mwaka 2018 okay sawa ndeza warabonye gana twakoranye na Sheila arakibonye Iyo twakoranye n'ahantu arakibonye ntabwo nakibonye Rahira mama Sheila kweli naco nabo ko cyarabwira abantu benshi wewe muri bajye abantu benshi nurimo c'est vrai kuma wifata utushatsi umuguru mu miss okay sawa mama Sheila n'umusaza active yakugende kaza wimva gute by the way so kwanza chakumenya ni kwandikira ukibona Isaac na kwandikiye like ni gica kiza mutwe wawe automatically nagiye cyane kweli nibaje ati yawe ashaka za saku ziyo gwa rusaku navyiyumviri ati ni gwa rusaku ukura mugenzi navyiyumviri ariko gusa ndabishimye ngene batwakiriye vraiment nabona aka televiziyo ni sawa nabona munzi wawe mapanze neza cameraman ya televiziyo afise televiziyo afise deki afise sabufa nacabuze mama Sheila urabona ko ihagare neza kandi urabona ko ni gicapo cha Yesu ibyo ni Yesu ni Bikira Maria mama Sheila ibyo ni Yesu ni Bikira Maria navyonze sawa reka tuje kwijambo rero antwe tije cyatumye ngenda kugendera cyera abantu bakuntumyeko ambye ati je vraiment twarumvise ivyo Sheila yavuze ariko Isaac turabizi wewe urakunda guhuza abantu urakunda kuyagisha abantu ati nukuri ilfo umurondere mama Sheila nawe tumuyage gato tumve ivyiwiwe Sheila turakanda ingofero yawe genda rero tuyagena mama sivyo mama Sheila wena Sheila ariwe Hamza of course Sheila ni star ni musani akina masiri y'amasinema ibiki ntimukibana yararongoye uwundi mukobwa kandi ujya mukobwa bibaza ivyo waravyumvise mukobwa bivugwa ko yari mu bihugu by'Abarabu muri Arabie Saoudite akarondera ubuzima kuri izo mvo baca barahura na Hamza acagenda kwibanira na Hamza uracyari kumwe na Hamza witwa yuko uri umugore mukuru canke uri mwarahebanye ubabana n'umugore wiwe ndi umugore mukuru yarongoye umugore wa kabiri bo waravyemeye yaragikoresheje ubuvuzi yose navyemeye yabyishije mu nguvu my god jina nizire yuko ariko uracita umugore wamze kuba ntiturahana divorce ara okay none kwanza mwapfuye kivra se kwanza ariko tureka ivyo mwapfuye mwahereye kwanza mwahuriye hewe na Hamza
Jewe twahuriye nawe. Oya si ngomba muhamenye aho twahuriye nawe. Si ngombwa. Nahuriye muri boîte nkahuriye mu Oya simaka mumenye aho twahuriye nawe. Si ngombwa. Oya. Sawa naco. Mwamutwinjiriye gose. Sawa naco reka tuvyihoze vyaho mwahuriye reka tuvyihoze bituraba. Urabona mukunda urusaku. Sawa ni basi mwabanye gifingana gute mwari mubanye mwaragize mariage mwaragize mariage leta civile na mariage leta civile na mariage hapo indoa nyine indoa yego iki musulman cyangwa iki chrétien iki musulman bige uri musulman rero yego hama namza ari musulman cyangwa yarabivuye sinzi kwisako yaravuye mu mugani mu musulman ariko ivyo uziwe uziko kiriyo cyangwa yarabivuye Jeni baza kakiriyo. Ivete ujya n'umusulman ujya mugore wa kabiri yarango. Ntavyo nzi kuko sinzi vyiwiwe. Sawa reka tuvyihoze. Wewe na Hamza mubana. Mwari mubanye neza. None ingorane yaje kuba gute biratangure kwivura undi mugore pfa. Ko biravuga yuko uyu n'umukobwa umuhungu atangiye kwivura undi abandi bagore hanze sizibiki ngo abari ikibazo kiri mu nzu. Sheila reka mwana yo mana we. Oya reka kareke mwana genda kwanza hariya ingo kwanza shirinda kugire. Yo. Agashapo? Ushaka agashapo? Bachaka guha mwana mwica yubega ka bebe ke jawe. Kasana se gute rero. Baba baraza kara. Arata. C'est vrai, moi amaheruka ryari. Ejo yari ngaha. Aramuzanira irasiyo y'iki fresh. Urumva ivyo ibisabwa byose nk'umuntu w'umugabo arabikora. Yego. Ubara abarihe inzu neza nta kibazo. Arayiriye. Okay, kumbe nta noma yiwe rero. Nta kibazo cyamza ifiti. Urumva akora ivyo umugabo akwiye gukora. Ibikwiriye arabikora kabisa. Ariko bya bindi nyene ndo abanga nyene mu cyumba n'umugabo bijya biracyabaho cyangwa ibyo byarapfuye. Oya reka kurinda kumbaza ivyo. Bijya abana baje kuryama. Mwana genda abana bakuruza bakora yaga. Bijya biracyabaho. Oya naho mbaje ibirebire gose. Nigiriye. Yego sha. Ariko wowe uracamwita umugabo wawe cyangwa mwaravanye? Oya agenda cyamwita umugabo wanje. Aje nyine agashaka umuzigo nta noma nk'umugabo nyine oya reka kumbaza ivyo byose yahize nimba bumva je cyatumye rero abantu manga bashaka kumva yuko nimba hari ingorane vuga nimba ari amafaranga umwishyuza tuje kumugusabira nimba ari ikintu kitagenda neza nimba tatanga amahera kumwana bya kumwishyuza reka dukubita oya ivyo mwana arabikora byose bikenewe ukakora okay sawa reka ivyo tuvyihoze rero cyagenze gute gura kwanza muzenya Hamza ahuri na Yvette cyagenze gute wabimenye gute ukibibona wabyakiriye gute je ntazo nigeze mbona kwanza nabibonye amaze kugenda wewe nyamaze kugenda bizigura mwabanye utazi ko avugana n'uwo mukobwa yitwaye yari amaze kugenda ko bwa mbere yaragiye aragaruka bwa mbere yaragiye aragaruka yagiye kwanda ko nyira mu Yvette nyine sinzi none we na Yvette nimuvugana oya tuvugane gute muvugane oya namukawe namukamugabo wawe bimudogo wawe Nuvuga ko garachari mugabo wawe Hamza rero nawe fo oya ntituvugana niya bikena ko tuvugana ajoza ndonde tuvugana uza kurondera muvugana urumva wewe ni umurondera muvugana gute oya mbazi impamvu yagutwariye umugabo Mbe uremera ko yagutwara umugabo cyangwa yaritwara umugabo yaritwara erega nshaka kurondera sinorondera udi oya norondera igipolisi hama nkaza gufatisha papa Sheila none ego umugabo ndi bamutwara umugabo ni bamutwara nawe uravyema niwe yitwara aba yabisize mu ruhara ntibashobora kumutwara uremera ko Yvette atagutwara umugabo oya yaramuntuye mugabo yamutwaye nawe nashaka kugenda none ariko ndakanda kugaruke ko na wewe uri ngaha mu Burundi uri kumwe n'umugabo wawe milibaniye neza hagacha haje ubundi mukobwa avuye hariya muri Saudi akagutwara umugabo gute we yaburi iki wawe nakwegwa n'utuntu tudufaranga nk'utu n'umuntu abakenye cyane je ndakenye sava mugabo nkenye bisanzwe ibintu birasumbasumbana rero ntiwumva ko yakurikiye amahera aho yakurikiye amahera Safre oya dore nini kwakubwiye je ntazo yambwiye none ko bibona ariko je ndavyibwira gusa naravyibwiye
Pashela je ntihagire icyo umbwira ukaguhita je Pashela rero navyivuge bo okay ntacyo bitwaye ntacagira abantu kuyaga nte turakunda tukuyaga ntacyo bitwaye none kubara kurikiye amahera we ntacyo wakora nakaje urusinga mu ndende je narakora ariko igihe agendana namaze guhagarika wasoze ukora iki naradandaza mu isoko bisigura rero nk'ubu Pashela ari hariya n'undi mugore amakiya menshi twaramugendeye wiwe nyene y'amateleviziyo bunanane mu nzu ibintu byose wewe nk'umugore rero urumva neza kutekanye muri wewe jewe uratekanye oya sintekanye umva nyene mijoro nyene uryamye nkaje uca wimvira ati yo cambone biko biraba Pashela ari ucubibona yatari okay nigiki rero ugiye gukora wewe ugiye gukora iki nk'umukobwa of course urumva yagiye ku mugore atabyushaka wewe umugore nuzenya ipete yaragutwaye umugabo siko urabivuga yaragutwaye umugabo ariko naho umugabo wawe yabigize rumuro hara none wewe nkawe rero nk'umugore mu rugo ugiye gukora iki jewe ubishaka ndamurondere kwanza ushaka urondere nde Papa Sheila agaruke mu rugo iwanje uzokoresha iki ntugende muri bya bideo oya je ntabwo nzogenda chekecha abijya nugende oya je nta kintu nakimwe nzoja nkoresha gusenga gusa kandi ndazi kazogaruka yo maskini ni vete no vraiment ya man ariko vete wanavuga ngo twa mugabo none yamugutwaye isunzi kivwe none sindabizi ariko umugabo kumwe sabuwe hagira azigire babura bari benshi sindabizi gusa nawe ntacyo baye vraiment oya nta mugabo numwe batarabareka sujya wenyine n'abandi barabara none aho nyinda kujeko none wewe baza yuko bizokunda ko garuka iwa azogaruka azogaruka wiyemeje ikigira azogaruka none nubu nawe uraza nyene muzigo fresh amaki azogaruka kandi ubu ntazogaruka burundu itumvuga je zirantere bwo oya ntabwo burimo none we ntiwizeye nje ndize none ikintu gikozwe n'umwana w'umuntu n'ikintu ukoze kibaye kubera kubw'Imana wumva ari cyane none kinyaruka ko ariko amatwi asubira ngo ivete ngo akantu nyene ukamaze kwinjira nyene ivyo bisanzwe n'umugabo wana munzara agenda kuvyara hanze na batanu naco mukabavyara mbere wanashimye kandi ugu mwakira nkuko ari umugabo wawe bebe Pashela ageze kubana bangahe acha ni Sheila wenyene oya hafse bande bari kuba babiri ubundi yarapfuye yo ni wa undisha itabimana yo polesha cyane mkono amakio yagize shaka kubura kana ka bebe maskini pole wihanga kandi yari umwana wiwe nyene nacho kuba yitavye imana kubera stress sindabizi kabisa usanga stress bizatumye wibaza ko umwana wawe cyangwa nako ujya kuntu yaza aragenda hanze yongera azi wanje ibyo byose nazone birashika urabyibaza ko ushobora kuba navyo birimo igiki rero kurabisaba Hamza musabiki Hamza musabiki je ndamusaba ko yogaruka mu rugo iwanje gusa atagarutse azogaruka wewe bya ndavuga ngo bakobwa muri Saudi bamwe bamisi bose vraiment sindababeshire barundi kazi ndavuga ngo bakobwa muri Saudi bamwe ngo bari bagabo abandi baravyemera ndavyemera kubera maze kuba si kubera nico maze kubona ku bantu benshi kandi benshi cyane yo bariya ngo abagabo bacu none ata mahaba mubaha bari muri Saudi bakabihera mahaba none mwumva ariko urazi yuko aho naguciyemo sinageze kumva ngo uri umunyamahane cyane burya nawe uri nawe umenga uratuje ngo waramusanga Hamza n'umwera barukamwa n'amakofi cyabyumva ubona no mwubahuka cyangwa gasanga urakora muri inzu gwa muri gabaho dukunda stress ubona no mwubahuka gusa agenda fuwa urafuha ivyo rero byo gufuha nivyo bibi ariko gufuka sungura yengeje oya sindenza ndabisa ngabukiriza none ujya munsi ziya nduru nigeze kumva ngo ziko ziraba zabaye kubera ivete induzi hari ndere duru ziruka ngango harabaye induru ama babanyi baza kubangurukanya muko muragwana mu nzu oya mubana na Pashela oya aho nahandi singaha nahandi ntihari ngaha none bijya byabaye kubera ikivura none kubera ivete twebwe ivyo ntivyigeze bitubako cyarabaye ndakora icyameze kinyereke ko babafashe n'amajo binyereke binyereke sawa gasto byihoze nisigwa twerekane byose bo ariko ntaco abantu rero mu majamo make bavyumvise mu mashira avuga ati yo shakira umugabo wiwe nta bindi umugabo atagarutse ariko umugabo araryohaye umugabo araryoha uravyeme
iyo haba atagiye watuba tuvi wacu ubwirana ahosha sivyo ariko naraguhevye nuga ukarondera ubundi ntibindi haguhevye ukarondera ubundi oya guhebana bizoca kure kubera hari ibintu byinshi bizosaba bizoca kure ariko rero n'umwana yoshera wacu rero ntibiguvira navyo yagenda kajya kana kacu frère Sheila n'uwanje kandi n'uwiwe Sheila nta na kimwe God guys sawa okay by the way reka dise nk'abasoze ikiyago ko abantu benshi baguma Jesse mudakurambira abantu ariko babashaka kubona reality cyangwa se ukuri kw'ibintu ko bimeze urumva wovuga uti maja mu maki umva renda sigure neza mpeze ikiganiro neza ingene Mashela avuga ati je Mashela arongoye umugore undi mugore utabizi barubizi oya se muzajya kubwira mariage yarakubwiye mariage muzajya kubwira indoa ntibagize indoa oya ntavyo nzi amafoto nawe wabonye mu Mashela oya ntavyo nzi kabisa nta amafoto umuntu ashobora kwambara neza rega atagize indoa ushaka kuvuga ko bakwegereye ko rero yamukwegereye ko je ndibaza ko atandoa bagitse yaramukwegereye ko kandi amafoto ahari nta foto y'indoa inkwano zaratanzwe mu Mashela ibyo ndabihakana urabihakana yarakubwiye oya ko ntabizi ni ngombwa byose ubimenye no bimenya nta kitavu yagiye kubana n'undi mugore atavyutse ese yaraguseze oya je nigeze nseze Ivete mana nje Ivete wacu aragomara yatari none maja mu make uvuga uti Ivete nakurekera umugabo sibishaka azomureka n'ubundi azomureka cyangwa gusaba mukurekera musabe n'ubwitonzi ega ni wamufise mu maboko urabihariye ko atari bamufise aramufise mu maboko kubera amahera ni yahera azogaruka yareka sa amahera na mahera safre hajya ni yahera azogaruka ko n'ubwa mbere ngo yaragiye aragaruka azogaruka kabisa mambo ni mazito mama wenda ko Papa Shelu uzogaruka wagawemera gusa by the way rindira ariko umuryango wawe rero bavuga ko iki ko Papa Shelu abana n'undi mugore umuryango family yawe mama wawe papa sinzi ko bafise bavuga ko iki abo kwa Papa Shelu ari wanje ntacyo babivuga ko barambwira guma ngaho gufasha byose kandi ariwe mwaragane hama abi wa Papa Shelu mubanye neza bari ruguru n'abavuga make barabizi ko n'ujya mugore namuduganye ruguru barabizi bisigura bari bakwemera rero baranyemera kandi nanjye ari je natangwa kuja ruguru bisigura bose sinzi gusa ukuntu babyakiriye navyo nzi by'iwabo gusa narabanje amafoto ari ruguru kandi ujya mugore bari kumwe aramwakiriye abakiriye umuryango rero urumva nawe uca wiyakira nta kundi nukwiyakira Mashela rero tubwirene gasha nuko ugera buzi ibyo ngora reka bose umusabe Mashela asubire mu rugo ariko gusharinga navyo nta isi bibi navyo sometimes biraryo ndati oya nzogaruka gusangira none ni bibi Mashela gusangira ni bibi tusabikanya kuko mwabaye benshi Mashela ariko musangira ni bibi rero turabishaka Mashela bibi wabonye shaka biwanje sawa gira ubwo buhinga naje tubura yebe bakuze beza active reka ngaro cyitagihereza oya zogaruka shaga era n'imyaka 5 azogaruka iwanje nzoza ndamusengera gusa azogaruka yo maski mbi confidence vraiment umva ukwizera uko kungana ati je ndazi neza azogaruka kabisa reka tucyizere Mashela Chewe nuko rero mega manje ndakudedaguza atacu niko ndakumarira mega ndiko ndagira amakosa ariko gusura koze ku makuru duhaye gusa ico namenye nuko yagiye atavyo akubwiye kandi nawe ari kubikubwira navyo ari kumwemerera ndabizi rero mama nuzenya Ivete baramwakiriye wabo umugabo we rero ni wiyakire nta kundi uko umuryango ushize we nubandura cyangwa uvuga utazogaruka tu oya zogaruka nijya gumagaruka kumva Mashela avuga ati je ndizera azogaruka none abagabo si benshi turetse cameraman wanje aracyari umusinga izandi bisanga nta birefu azogaruka kari Mashela rero ivugira make muri ngene yivugiye azogaruka arahejeje azogaruka nta bindi rero mushaka mu mubaze ati ndahejeje azogaruka atagarutse naho bazokwirukana Ivete sibyo
oya ntizokwiruka ega na Yvette navuga ati nanjye nzomugumana bazokwirukana n'Imana yanje gusa kubera kiri muri je kirakomeye none ari byaha barimo ko bagize mariage ko bibanira neza mariage nta mariage bagize waho ngago kwanza yabo baba barayigize ni afek kubera ariko banza kumbaza kwanza eriko urasaba umugore wa mbere ukamubaza ati banemereye nikabite amategeko abigiye none urumva bakoresheje inguvu ntiyambagije urumva mashela pole sana wihangane amagogwa ntasigaye yandi murabizi ariko Imana izokuremurura sivyo tere nka Isaac TV abanyarusaku twiyemera twe tuzogira ico dukoze twose Hamza garuke azogaruka wawa Leila Sheila ngoshoda mutse mwana sawa nazo kine cinema nka papa Dani okay sawa mugusozera ariko kuva muri Hero TV abantu batabizi nimba batabizi ndahijeje batabizi ariko kuva muri Hero TV Hamza hewe ndo rubizi oya byaje navyo aruzi cyane ariko ndavyumva mabisirikira ngo Hamza yavuye muri Hero TV navyo nzi kabisa navyozi kandi migana nivyo byamugana nivyo byabagaburira nivyo byabaye inoti y'ibyo by'amasinema oya ntakora bijya byonyine arafise ibindi akora akora ibyo afise yarabitwikiye sha nivyo sawa reka Sheila ngoga shamwana nawe ndagusezera mashela rero ndagushimira merci beaucoup hama turindire yuko biraja burya rero mama Leki nakenyereza igume ko ndabona bitagiye koro atazogaruka ndaturaye ko Pashela azogaruka atagarutse nawe mva nakunda zokwiyakira ni bibiri turindire kuzobona mariage yiwawe n'undi muhungu canke tubone Papa Shela yagarutse mu rugo sivyo nuko nyene ko yararongwega byarahetse oya azogaruka yaraje ko yari yandongo yaguhebye umushaka rero kumubwira rero Yvette ati Yvette nawe nazomuheba hamwe nawe uzoruvayo azomuheba garuka wanje ko iki agarukiye agende kubundi agenda kubundi oya azoba yamaze kuruha mubiri basakabanga basi Yvette atazi ku mugabo wawe ko niwo muzi cyane akana atazi ubwiye umva rero wa mukobwa jewe kintu ndakwibanga umugabo wanje ameze uko ashavuye bameze gute oya ashobora kumubwira kandi wumva yo caronka amufatira Maboni mazito Sheri genda Bye Sheri bye Ubuze Isaac TV mbabare rero je ndahije kiganiro yemwe nuko nyene duhejeje hodi yacu no munsi mwijoro yatutwaye kwa Masheila yatwakiriye neza n'atamazi yaduhaye nakundi no kuyagira kazi mivyo yaduhaye biramaze Masheila twana twihangana sivyo we give me 5 rero ndakwemera uri umustar rero baba umustar gusa rero akajambo kamwe bakogwa muri Saudi duheje kameraman wihangana akajambo kamwe bakogwa muri Saudi baraza baradutwaraga bacu babahindesha amahera none mumutatuha mushaki mama dukuri wacu none mukurikiranya amahera mashari mazito mama abari ikindi dukurikirana mpana ibintu by'amahera iki mama ubutumwa bwabashikiri bwo muri Saudi gusa murabajama banje murabizi ago muri Oman Saudi he muraremerewe yemwe of course je as a classic nariko ndagendera rero umuryango wa Hamza cyangwa se Dani ariko kuva mu Hero TV yemwe ibi nimbona harabitubwira nibira officiel ariko ngo tuzomurondera kandi tubimubaze ko yapfuye vyavure ariko urumva turashaka kumenya ubuzima ingene abayeho na n'umwana wiwe na Dani mbe tuko turaza ngaha wambwiye ko tutuje Papa Shela kujena gusavye aramubwiye ko tuje oya ntabwo namubwiye iyo nyakibona nazo nkubite oya ntabwo nzogukubita rahira bakunze Isaac TV azomvugira je ni bagira ico bangira oho naje nzakubwira bya vrai waramuzi Hamza shavuye oya ndamuzi ntaco nzokubwira nabyumvikanye oya ntabwo yaraga kino ngo adukinira zoba ingumu je bakunda kunta mu bintu nazire byarije okay merci beaucoup reka ngire ndabashimire cyane mwese mwadukiranye cyitwa as a classic ama news ama exclusive yose nuko genda je inkuru yanje sinzi kwicira hagati cyo rumva inkuru je ndayikurikirana mpaka mbonye aho izoherera Mashira nimba agiye kurongorwa nimba Hamza azogaruka mu rugo iwe ntumbaze Yvette we kenyera zigume kenyera igitenge cyadare ago muri Saudi namwe urumva mane tumiza babija ariko toroke ala bye merci beaucoup Isaac TV. Oh.